Bagenzi ndabaramutse cyane niho mudishanyima mbipfuriza amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga. Okay, ego mwahisemo neza kudukurikira kuri Agaciro Media. Ndabibutse yuko ubushize hari ikiganiro twigeze gukora n'umu consultant afasha abantu kuja mu gihugu ca Canada. Yarasiguye ibintu byinshi uburyo basabira amaviza, uburyo bagenda, uburyo abantu bashitse bo bigenda. Twarabonye ama commentaire menshi abari mu Burundi, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari za Zambia, Kenya n'ahandi henshi bavuga bati eske ni by'ukuri bega hari ntahe y'umuntu yoba yarashitse ngo atubwire. Muri kano kanya reka ndabereka ikiganiro twakoranye n'umurundi kazi aba mu gihugu cya Canada, nawe yashoboye kutwiganira ubuzima bwiyaguye bw'ukuntu muri Canada hameze, kutarajayo abafize ubujya hiyumvira ashitse ashobora gusanga ari byo cyangwa atari byo. Kubera ntituzi icyo uri kuriyumvira, reka muri kano kanya tuberekere ico kiganiro, nizere ko kizakubashika ku nyota. Mufate kano kanya mugire sabone, subscribe, munayisangize kino kiganiro abandi turushize kubana. Ihangiro ni ryarindi nuko twese two kwiteza imbere, gutera imbere ngaho birashoboka, gutera imbere hariya canke hariya hose birashoboka. All right.